Bakunzi ba aho siri turabaye mwaramutse kaze bwanyero ijambo ry'Imana. Uno munsi tuganira ku jambo ugusenga. Ugusenga ndiko ndavuga si kujya bamwe bamenyereye kujya mu rusengero, oya ni ugusenga k'umuntu ku gatwe kiwe. Kandi ico naco ni igikorwa cyakozwe n'umwami wacu Yesu Kristo akiri no ngaha ku isi. Reka dusome muri Mateyo 14:23 tuca dusomera hamwe no muri igice cya 3 ku murongo wa 12. Duhereye muri Matayo 14:23 aravuga ngo ahejeje gusezera ishengero aduga umusozi gusenga yiherereye, bwagorovye ariyo ari wenyene gusa. Uwo ni umwami wacu Yesu Kristo yariko arasenga ahejeje kwigisha, ahejeje ibikorwa vyiwe ngo yaca aduga umusozi gusenga. Reka dusome muri Luka na nyene igice cya 6 ku murongo wa 12, naho havuga ngo muri iyo minsi avayo aja ku musozi gusenga, akesha ijoro asenga Imana. Ahantu tuje gusoma tubona ko Yesu Kristo yasenga, yaje kwigisha nyine yarasenga. Ahandi yavuga ngo Yesu Kristo yatubereye akarorero. Nimba na Yesu Kristo yarasenga, na twebwe biratubereye ko tubigira ubuzima bwacu. Ego abantu benshi bazi ko gusenga gusa ngo ni ugusaba ufise ingorane, ufise ibibazo. Oya, ariko gusenga arimo no gushima no gutazira. Umuntu agashimira Imana ivyo iba yamukoreye. Nivyo hariyo benshi bazi ko mu gatondo umuntu asenga avyutse yagiye mu bikorwa vya misi yose, nugasanga mu kuryama atashe yarushe ashaka gusaryama. Ariko nawe nyene byerukiye ko umuntu nawe nyene asenga agashimira Imana ibikorwa Imana iba yamukoresheje umunsi wose n'intambara iba yamurinze. Benshi tubona tujaboka amabarabara tubona tugenda ukamengo ni ibintu bya kamenyere bisanzwe, ariko hajya ari intambara Imana igenda itugwanirira. Ego ariko rero ugusenga rero konyene ubwo kurakwiye. Oya, hamandi y'ugusenga hari ikindi kintu gifasha arico bita ukwizera. Reka dusome muri Yakobo igice ca 5 ku murongo wa 15, niho havuga ngo kandi ugusenga gufatanije no kwizera kuzokiza umugwayi, umwami azomuvyeka ngeze ngaha. Amen. Rero iyo abayemo no kwizera, jewe nabonye yuko ukwizera novuga yuko ni nka kurya umuntu ariko arateka. Ushobora urwo uteka muri bivyino vy'imbabura canke kuziko haruguru ruguru ibintu vy'inkwi, ariko ugusenga je nafashe yuko ari kujya kumucana, kujya kwimbabura, kujya kwimwe uba washizemo. Hanyuma ivyo uriko urasenga navyo canke ivyo uriko urasa canke ivyo uriko urashimira nafashe yuko yoba ari amazi. Hama ukwizera nako nafashe yuko yoba ari isafuriya canke inkono. Iyo jewe mfise amazi gusa n'inkwi, amazi ntashobora gushuha, ndakenera isafuriya. Ari ukwizera niko nshiramo hagati kugira ngo kwa gusenga kwanje gufatanije na ya mazi ariko arize ndiko ndasaba ibintu bishuwe. Ikindi naco ariyo umwana niwe yarafise nyina yaragwaye, aca gwatereka ndamusengera mama wanje aragwaye. Uwo mwana yari yarize yuko iyo umuntu asengeye umuntu, iyo umuntu asengeye uwundi akira. Ariko no wa mwana rero yarafise ikibazo, ntiyarazi gusenga ko bigenzwa, gusa yarazi gusengera injya. Hama afata ukuboko ashira kuri nyina atangura gusenga, Imana mu ijuru izifumugwa twaronse turagushimiye Mana, zigira akamaro muri twebwe. Amen. Wowe muri we asukwizera yuko agombye gusengera umugwayi akire, ariko ntiyarazi icyo tukita no contenu yayo masengesho. Ariko kubera kwa kwizera nyina yaciye akira. Amen. Rero kwa kwizera niko gufasha kwa gusenga kwacu kuja imbere y'Imana bikagira ikintu kimwe kizima. Ariko rero naho biruko umuntu ariko arasenga nijya Imana yakira ishikino ryo, nijya Imana yakira isengesho ryiwe. Impamvu yo gusenga naho nyine umuntu akwiye gusenga yejejwe yizeye n'ibyo mugabo kandi Imana imwemera. Reka turangirize ngaha muri mu Migani igice cya 15 umurongo w'8, niho havuga ngo ikimazi abanyakibi batanga ni gisesema kuhoraho, ariko ahimbagwa no gusenga kw'abagororotsi. Amen. Twavuze yuko gusenga nivyo gufatanyije no kwizera biragira ikintu kizima, ariko kandi n'umutima wejejwe abagororotsi. Nta muntu ashobora gusenga n'ivyago bikunde. Turabona yuko mu gihe ca mbere Kayini na Abeli bagiye gushikana ibimazi imbere y'Uhoraho. Cyakari nicemewe kubera yagitananye umutima uri mu nzigo, umutima udatunganye. Rero bene data, iyo dusenga
tubanze kwetura yuko tubyizera. Ikindi naco umuntu adatunganye abanze atumwe n'Imana yihane kugira ngo Imana yakire amasengesho yacu. Bakunzi ba Coast TV, murakoze kubana natwe. Byari turiko turasubira kwibuka byo gusenga yuko bifitanye no kwizera atari n'usabye kuja amasengero ariko umuntu bwiwe. Yesu we ngo yarakesha ijoro ryose asenga ari wenyine. Na twebwe tubyimenyereze gusenga, tuzobona umusaro wabyo. Murakoze naho utaha.